Seri bakunze wa Bondi Kingdom TV reka nizere ko bameze neza reka nizere ko muguwe neza ni ready pleasure I'm good I'm cool en tout cas vraiment mi na fura gira subscribe like ndetse na share na commentaire murabisi ko muri abantu bacu I'm fast and stoppable ndi ngaha ku bwa today ndi kumwe n'umu DJ aririmba beshi mwamenye ku ndirimbo ya Munyana ariko asi ndirimbo nyinshi right now ndi kumwe na DJ Ori Yes amakuru Neza, I'm good. Murakomeye. Ego. Nta note ntahe. Nta note, nta love, nta note, nta note, nta note, nta hit, nta note, nta award. Beshi twamenye ku ndirimbo Munyana solo ari kumwe na Fabio. Kana ari kumwe na MT number 1. DJ Ori n'umuntu ki yavukiye hehe amazina yiwe nyakuri naya. Nitwa Ndikumana Olivier. Umuntu kino yenyene kumuranga. Wavukiye kwa muganga. Apare kwa muganga manje twese twavuye kwa muganga. Kiyo tumuntu mere nyene byarahaye akiri home. Vukira muhira urumva. Ya gusaba ni kwa muganga. Ushaka nyene nyimba ari muri muha canke mukaza. Oya. Harimwo muri aho hose. Ni mu Kirundo. Utanguye music ryari? Sinzi ariko ni ibintu nakuze nkunda gusa novuga nti nabikoze professionnellement muri 2019 yego nose indirimbo yawe ya mbere yego ukunda kuririmba indirimbo z'urukundo man inspiration ikura he muri jewe nyene I mean ni ibintu biduga muri jewe nyene si ibintu ndakurondeza canke oya amajambo ari muri jewe so urumwe mu baririmbyi batigera bakwita swata haba muri melody canke mu kuririmba ndetse n'imyandikire for real merci bigenda gute strategy koresha niyi bon premièrement pas yuko navuga gute ni ibintu nisangamwe muri jewe nyene hanyuma bon kuko musique ni biri ngaha nyene en fait ni zo melody ziranzamwe sinzi ko bigenda and then apa ko muririmbye umva ndi DJ ndafise ukuntu numva ikintu nkavuga niki kintu gishobora gusona neza mu matwi y'abantu hari kintu utangishiye neza inspiration nyene ndagomba kumenya hive muri jewe nyene niko Imana yandemye ya wareka kuririmba na indirimbo solo uri kumwe na Fabio the Christian boy indirimbo yaje gusoka nyuma yuko utandukanye n'umukunzi wawe asanzwe ari muri industry ya music n'umujournaliste kuri Isaac TV Dinge Delisi why wacu utangura gusora indirimbo za deception atanu kwezi kwaciye muhebaye kuko Fabio yaravuze ngo yaratota DJ Ori bon en fait bon niko yanditse Fabio ariko navuga gute zijya ndirimbo wanashima zari zarasanze zikozwe depuis kuva muri mu 11 urumva rero ni ibintu peut-être ngira gendere ko urumva nabirimbye ngira biraba sino no zinizo zari kuri programme zisohoka yego mu minsi hari Virgin ayibonye ro 21 février poste wagira ku page za ukoresha zose uvuga ku foto ya belle ndetse na certificate ubu barigeze gushaka okay voilà twese turavyemeye ego ubu barigeze kurondera belle akakwankira cyane amurondera oya sindamurondera natwe tanarigeze kumurondera dukorana igikorwa mugabo sindamurondera muri umaze kumondera mukorana igikorwa habaye bon ndibaza ntibirahera ariko ntitwashoboye gusohora kugikora muri ico gihe ariko ndibaza ko bishobora gukunda mu nyuma ego muri ico gihe ntivyakunze ariko ego hagati y'abarinzi mugira ama feedback ego zo ari nkizi bon guterana intege ego courage urashobora nta zindi bro peut-être que ngira bazivugira hirya mugabo zo duhana n'Imana bon koze ikintu ciza wari kuraba ukagira uku ego nkizo wafite indirimbo nkunda uri kumwe na MT number 1 okay shaka uririmbe gato iwawe ndi nkakana
numva nesa sana ako ni gato ugasha kubandanye gato akandi gato sinshaka ko twofana my baby nibutse ku nkunda baby ndaririmba ariko cha ururagoye nuko kwimana nuko nyene none se utubwira gato nyene yo ni hofre yo ni hofre ya kana ego haciye umwanya muto Jino avuga ko nayibonye ejo kuva indirimbo yawe nshasha size yanje singine bitutari nko kugorana wo ducishizaho gato nashaka ibe surprise oya gusa nyene igirishe basi abantu benshi byabananiye kwihangana kugeza lundi zosoke yandayibuka afite anje ndayibutse birantera ubwoba why washinyoga tight size yanje ni size yanje ni inspiration nagize bivanye n'amajambo nanditse afite peut-être que indirimbo niyasohoka benshi bashobora kubyumva igituma nagize size yanje last time era n'abantu bambaje none size yawe imeze gute narataginze nyene imeze gute imeze nka That's been very nice. Navuze ni size yanje imeze nka belle nice kujya kwa belle nice arashobora kwigica donc sawa mwabonye ukuntu belle nice ameze zijya nizo size yawe ariko siniko ndavuga ngo yawe ya ntangoranye uriko gutandukana n'umukunzi wawe ariwe Dinge Delicia nyuma ya Dinge Delicia tumvirije title indirimbo ya size ya inyuma ya Dinge Delicia haba hariho uwundi mukunzi atawo ariho twomenya izina ryiwe atawo hari wayi reka manze sigure kuri icyo kintu ko nabandi kumwe n'undi mukunzi ndi umuntu emotionnel kandi romantique iyo ubuze burya umuntu mwari kumwe atari byo ari kurigirisha ntushobora ko haize ukwezi kumwe ngo then papa uri mu yindi relation no en fait ndi umuntu manza kwakira kwanza ivyambaye ko ibyabaye and then nkashobora no gutegura umutima wanje kugira nshobore kwantama indi relation sino bandi muri couple muri kino gihe ça veut dire que hari umuntu yari yambwiye ngo wamuhevye ngo wahaye pass abandi non c'est pas comme ça umutima wanje urumva ndiko ndawutegura kugira ndabe ko nshobora kuja mu indi relation ntiharagira rero ndi single kuvyandika navuze ni kwandika size yanje ni ibintu bindi ori personnalité elle te manque ou pas c'est une question privée. Ouais, c'est ce que je peux dire. Ouais. Si elle me manque, elle avait dit. Si elle me manque pas, elle avait dit. Ouais. wagiye gusohora indirimbo sorori kumwe na Fablove nyuma udasohora isi nabisi mais right now ugarutse muri romantique size yanje uvuze ko utari en couple gacha umva niyo titre biragoye cyane gutahura bigenda gute utari en couple amugashobora kuririmba indirimbo nk'izo nakubwiye ni ibintu biri muri jewe en fait sindirimba like si tu es artiste ou bien ou chanteur ni wirimita ndashobora kugira inspiration wawe vi uko bayeho canke like indirimbo isi nabisi suvuga ngo ni ibintu byambaye ko ya soro sinaririmbye kubera ko je hari umuntu yankwevye no n'abantu benshi bashatse uvugisha kuri basi c'est vrai en tout cas soro ni remix ni version ya kabiri ndirimbo naririmbye araheze dijon umwaka pe première ibiri urumva rero aho deja mba ndabisiguye ibyo rero bibaza sivyo ya rero kuba ndirimbye this song enfin ce que je peux dire peut-être que ndavuga hakiri kare muri emission yiwawe indirimbo je mfise uyu mwaka imana ishoboje nkiri muzima inshallah benshi bazovuga ko atari zi wanje benshi vont penser que parce que job ganje ziranera ubwo
sasa none duca mubwira ngo nivyo biriko birambako no nizo inspiration nagize nivyo biriko biradudubiza muri jewe parce que ndi mu rukundo canke hari ibintu biriko biranshikira oya niwe mu producteur yakoze side ya yanje X Factor yani size yanje ko nije naririmbye ni yitwa X Factor ya muri New Era original ndayivuga uririmba indirimbo nziza kandi na romantique cyane muga ingorane ihari sinzi ko bandi bamaze kubibona ori ni wa muntu araza agafatisha imitima y'abantu nyene akiberaye muga si wa muntu uvuga ati muhujya wamenya ko ari ori sinzi kutidandaza navuga ko ari kutidandaza kwawe ingorane kuri wewe canke muri ibintu bimba ko je ndibaza nta kosa ririmwo cause sindi navuga gute sindi wa muntu nkunda ngo sinzi bon niko je ndabibona mwese arabona ibintu ya umva nti wa muntu ukunda ibintu vyi en fait bambone je sindi bambone maybe birakenewe maybe birakenewe ariko mvuga nti ni vyiza ko ibikorwa vyiwanje bija mu bantu ikindi naco ushobora kuvuga ati none DJ urakeneye kuboneka gute tumumenye gute ya fete ni ivyo vyiwanje ni façon yiwanje ndabigenzamwo donc we ntugomba kumenya cyane ushaka kumenya ivyo wandika nk'ubu noja ndakivuge none nk'ubu noja kwituma mu isoko ni mwana mumenye hari umuntu yitumye ninde n'imyaka ni DJ directement chabiza so umuntu ndi positive en fait ntibinkundira muri jewe sinumva ko no bikora ari byo nshaka gukora bigatuma amenyekana ariko ni muri no way nshaka ko bigendamo kunyene ariko antake uba uri mu artiste biba bikeneye ko widandaza amaye ndiko ndidandaza positivement yego 2020 kuri we yari meze gute neza yari neza parce que nakoze nk'ibikorwa byo nari nateguye gukora ndani yaheze meze neza muri famille ni bon uretse ko ari uduproblème tumwe twagiye turabaho no kwisanga ndi single gusa umva reka tu navyo biri mu biba mu buzima bw'umuntu urumva rero 2022 nuko yabaye yego 2022 twitega iki kuri DJ yoye byinshi byoshe bitangaje benshi muzotangara ngira nanga ama hit song kandi abivuga uko ngira nanga ama hit song kera kuyambere gushika umwaka kimani kujimbe ego ya reka tuve muri music gato ibibazo ngira ndakubaze tura ederanyisha kwa birasinyisha okay duse udunene barinje cyo barundi muri abagenzi ngira barinje batatu wogurana amahera uzi wo yabaha kandi batoya uzi ko batoya gusubiza abono yagura ukayaba uzi ari kuzi ko batoya gusubiza sha turabagenzi mwana turagira kuri step yo kugurana uvugisha kuri yo no yabagurana nibo yansubiza unyine wo yabaho uzi ko atawo gusubiza neza abo sindisiyo mugabo hari aparance zimwe bavuga ibindi ushaka kuvuga bavuga ati uyu muntu ngyasha umuntu njyani yasubiza mugabo ugasanga yo nayagusubiza okay ntari ukoresha iyo aparance ashari umuntu bita amvugende nukumenga ni benshi ntabwo kuma navyo biba mu buzima rega benshi umenga turumye muga ndihenze bijya na aparance ari n'umuntu ubona ko afise aparance yo kukuriya muga gasanga niyo kuriya ego ntacyo wevuganye n'umuntu uvuga ati uyu ndavye ko turabaji agi atondi sha mama melody ngira niyondi nabwiye batatu undi na mama melody ngira ntayondi undi ninde Arnovich mgawe amenga yandi Berry music Berry menga ntayondi menga I'm not sure cause asigaye umwe nadije navuze gato Arnovich avuze yo kuri umva nta urimo ubundi shabungira mutima yandi ubundi ninde
reka ndaza kumwiyumvira ndabumukubwira oya tuvanga hadojeje kwe mfasha mu buye ya ko ari we muzinanye nyine we ni uvuga usiga jo gawundi ninde sinzi wa gatatu nawe mbona bo aba ni bari proche oya hasiga mwe uriyumvira Fabilove basi Fabilove 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 na Fabilove mengana oya Fabilove yandi umva we abaheranye mu Israel babiri bonye bo nabo nyene sinzi bo sinzi si mugama mu melody bya ntayo ndi ba ni juste nyene ya ikibazo cya kabiri okay ore ni kihe kintu no kugurira ariko utongurira ikintu no kugurira jewe ariko utongurira nzumvira ico ngurira kwanza oya nyene mandu nyishuri ikintu no kugurira utongurira ariko utongurira manuka gitora ikintu we no kugurira ariko ikintu no kugurira wewe ariko utongurira iboka oya ibyo birizi none ivyo bintu mvuga ngo oya iyo ni yo yungurira amani oya afite kiroroshe cyane amahereni oh my god asinobora oya ukumva ni body calorie rirage navyo nshira ikintu nakugurira gusa ntaco kwambara okay ndayikubwira suti oya basi reka nishuro aje ndayikugurira mugabo ntewongurira okay ndayikugurira ahubwo reka kuyambara amani oya ntewongurira ikintu namba none comment ça yo bari competition rega non quand même okay ntaco kankwishura c'est okay urabitahora naje ndayikugurira oya ntawongurira nibyo ukunda kubera iki bityo nayikuguri wowe uca guhamba wowe ugiye none je sinoyigura na avance aho ni uhavura nganduka ko ntanagenda ico kintu nuko ndashaka kugenda kumuna avuga ni nukuri yes ari abantu bameze uko ari abantu kiyashe deserke batarapfa aya suko rero fete nimba atavyuze mugabo soutien no ikugura ntawongurira voilà ni kumwe DJ Yori oya sivyo nibyo none wavungura ivyo nta consoma uzi ko nta consoma quand même oya sivyo twahejeje okay bakuza bon Kingdom TV na kumwe na DJ Yori cyane numva torangiza gusa nyene usanga ari hatari kanda kureke niki kintu bwakunzi bawe shaka niturangize reka turangize niki kintu bwakunzi bawe tubandanirize behind the part 2 ntariba okay aba novuga ni bashikare kunshigikira jewe n'abarimvyi bagenzanje afite impano ziri mu Burundi bashikare kuzifata mu mugongo hanyuma ndabatumirire kugira subscribe kuri channel yanje ndabasaba vraiment ndanabararika lundi sambiri le 7 mars mani yadushikanya vraiment bazuci kuri channel yanje ya YouTube n'ibikorwa byinshi biri nyuma byinshi ngiye kubereka ya babandanye kubana nanje ego ku bantu mutatu DJ Yori ari marimvya mwe ivugira amajambo make ari serious byumesha gusa nyene azopfa ntari voilà niyo brand yanje nivyo bintu hamwe nambwira ngo nukwidandaza niyo n'ikintu kiri bashaka kuvuga ati iyo azopfa bavuga uzopfa ariko okay sara wowe abasara rero umva bayigira kugira ntibaze yapfe nuko nyene twese tuzopfa bakuza bon Kingdom TV mwari kumwe na Ready Pleasure afatanije na Pretty Shop nyuma ya kamera undi muntu ariko nta kundi ni hahandi gusa umukobwa nari romantique wewe ntari DJ Uri n'umutipe ivugira amajambo make ariko vraiment zopfa c'est flippant, ça fait peur. Fin de fuso, pour on dit quoi Dieu se menya kuzofa. Je le savais déjà. Ça imani ishimwe okubizi mine. Bakuza bon Kingdom TV na kumwe na DJ Ori Ndikumana Olivier na mugashira mu mutwe. Change another one for you guys. Kajya kantu maningene. Hafite. Kajya kantu.
agasigura iki numva another one for you guys en fait ni kindi kintu mbanzanye ciwanyu iki ni ciwanyu yari indirimbo ari romantique y'urukundo navuga another one for you girl une fille. Okay, my God. On va demander ni another one for you girl. Ça c'est pour ma femme. Cette chanson dédiée à ma femme. Kuri size yanje. Amen. Yeah. Banarangije kera. Bakoze ba Bond Kingdom TV na kumwe na DJ Yori mwamubonye atubwiye byinshi. Reka ndabararikire kuzora bimese mpaka muyimare mpaka ndamvuza aka kantu basha. Kugira ngo tubandanye dutera imbere. Turabakunda cyane.